kweki mukunda kutujudginga kuri apparence yacu ngo turasara ngo ntituramasugi ngo turamasugi ntituramasugi wewe canke kuri bakunda gushashinga abakobwa bose muri rusange kubera iki muri iki gihe abantu batakicemera ko hari abakobwa b'amasugi bahari kandi bakuze reka rero turabe ama difficulté abakobwa bakiri vierge bacamo iyambere turahana iyambere tugira mu kirundi bavuga gute umuhungu atari vierge akiri ingumba n'umuntu atavyara bavuga gute umuhungu atakiri vierge imanzi yo merci wego ndabona na kamera wego umuhungu ngwingumba yo man hello murakomeye moi c'est Deli Driss ndi kumwe na Alvin Kelly Tatiana. D'accord. Alors aujourd'hui, depuis ce sujet, on va parler about virginité entre guillemets. Quoi que abakobwa bose mu Burundi mutakiri vierge. Why? Eh, okay. Ubusugi. Nani makabwe mu Kirundi. Hari abantu badukurikirana. Ico Kirundi uriko uravuga ngo abakobwa bose mu Burundi batakiri vierge. Petite sœur wanje yako vierge. Abakobwa bose mu Burundi. Attends, non. When uriko uravugana n'umuntu. Man, petite sœur wawe urabizi none. ahubwo uramaze urabizi ndakabona mu maso katararibwa ivyo mu maso ubirekera hiye ndakabona mu maso katararibwa man okay ndafite kibazo Kelita cyane none ari umufatire ngo ibintu ivyo uzibishira yego muri mu maso ndaba mu maso yo yeah Jesus wala byaro nkazaronye wala gute karabaye cyane karabaye gato dukomeze karabaye gato bref je mbere yuko tubandanye nashaka mvuge mwamisore mwe mureke kujuja abakobwa bose kuri apparence yabo ukazona ngo kwera ragasazi entre guillemets ngo ntari sugi no ndindira nawe uhora bigira saba sore gusamana n'abakobwa bonyine kwa bonyine barajijana merci yego nivyo wowe kambona ugacunjuje ngo sindi no just umuntu sishaka kujija umukobwa ngo uyu ni sugi cyangwa se sugi parce que simba nkeneye ibyo tugira uyo ni wewe ete valeur uwo ni wewe ete valeur mugabo hari abakobwa ushaka kumubwira ati jewe ngaha Kelita cyane jewe turi kumwe nga ndi sugi muga kwera uwamumbona sohoka namana yego nambaye utuntu tugerino he ugashuka ati ya reka besha abandi we nturi sugi tu vois rero ni kuri iyo genre ya jugement bakugira ko nivyo ntawe we Deli Driss ukabwira umuntu ngo jewe ngo ndi sugi ninde yovyemera nta numwe jewe n'Imana y'uwanje niyo tuzi ico turi bref na Kelita cyane rero niwe kuko ntaryambagije ngo ndavye je sino yimenya ahubwo niwe abizi n'Imana bari wavuze ngo uramubona mu maso ngo gato yakabngo yego gato yakabara akabonye mu maso reka uraza bana rero aba 2002 aba 2004 ubwo mumubona ari mu nzu ngo ukasanga ibintu ntazi nawe ubwawe ntutuvuge nabindi mu 2002 pardon 22 ans ndashaje man bref kweki mukunda kutujudginga kuri apparence yacu ngo turasara ngo ntituramasugi ngo turamasugi ntituramasugi wewe canke kuri bakunda gushashinga abakobwa bose muri rusange tu as girls okay nukuvuga sije iraha nuko sivyo kubera iki muri iki gihe abantu batakicemera ko hari abakobwa b'amasugi bahari kandi bakuze ugasanga umukobwa ari muri 25 ans ari muri 23 ari mugara cari sugi kubera yuko yarashoboye kwipreserve kubera yuko kera twibaza ngo aba moins de 18 ans bose ko bakiri vierge kubera yuko kera bakubwira ati utarakwiza 18 ans ntubukwiye gukundana ntubukwiye kuraba ibintu by'usutwa ntubukwiye kwiyumvira by'usutwa ubu naho tugasanga même une petite wa 14 ans woza kumutinya uvuga ati uri uminere uri umwana mugabo ugasanga ibintu agukoreye wowe nyine uravuga ati jamais ntibibaho donc rero isi y'ubu yarahindutse mugabo rero ça veut pas dire que atabakobwa bafise na 25 ou 30 ans bakiri vierge babaho bariho ariko la majorité hari imyaka rero yo kutaba vierge bariho Kelly mugabo rero icyo kuvuga ni kimwe mugabo mutahure yuko ibiharuro vya kera sivyo biharuro vy'ubu
kubera yuko ubu isi yarahindutse ubu abana benshi barabadevyereje bakiri bato kubera yuko isi yarahindutse bisubiye ko ibintu byose byo kuryamana n'abahungu canke n'abakobwa barabimenya bakiri abana sinka kera nta matelefone yari bwaze urumva kera kandi kera je ndibuka tukiri abana na porno kugira tuzirabe mu masale de cinéma baba bafise amasaha bavuga ati mu ijoro nizo kwerekana izi filme z'amapornografi naho nyene nushobora kwinjira udafise kanagamuntu kuje 18 ans urabitahura urumva rero aho abana bari limite aho kera telefone zari bwaze yari salle de cinéma sivyo rero ubu naho amatelefone arahari wewe uri umuvyeyi w'umwana ufa gusiga telefone yawe gato umwana wawe yaba yamaze kwifata en plus de ça abana ubu no kwishuri ari ibintu byinshi cyane bavugana abana nyene kuri bo mu bwo abavyeyi mutamenya woka gumweza ko umwana wawe ari umwana kumbe kwishuri avec entourage yiwe kwishuri bagira ibintu wewe utonatahura yuko wowe babikora sindaheza sivyo ukaca usanga wewe tu considères toujours ta petite kwa kiri umwana kumbe petite wawe yarononekaye kera no mu mutwe bivanye na entourage bivanye n'abantu bagendana cyangwa bivanye n'ibintu yamabona buri munsi sivyo rero niyo mpamvu nashatse kuvuga muri ico kiba ca virginité yuko ego abakobwa bavyeje barabaho mugabo ibiharuro si vyinshi nka kera merci jewe ico mbona on devrait pas kuvuga ngo umwana wese ngo ubunye gukora ngo hari amatelefone n'ibiki certes hari hico navuze umwana wese hari hico abana bamwe hari hico vyica certes hari hico vyica le fait yuko abana bunye batunga amatelefone hakiri kare tukabona amafilme mu matelevizion yari censé kuba ari amamondo 18 tukabona 12 mugabo quand tu as tes valeurs et tes principes abavyeyi baba barakubwiye ce que tu dois ou tu ne dois pas faire uzi cushaka man whatever ivyo waba ufise byose mu nzu naho waba ufise bwa bujuwe bwose tuzi ntacukora parce que ubuzi yuko byose en fait bivana na valeur muvyeyi aba yaraguhaye kuva ukiri muto kwa ko hari ukuntu abavyeje par exemple mama wanje nkwije genre sinovuga ngo nayamaze kwiza 18 ans mugabo umunsi nyene mbona amaregle umunsi wa mbere mbona amaregle yaranyicaritse arambwira doa umunsi wa mbere mbona amaregle wari ufite imyaka ingahe niga witeme wari ufite imyaka ingahe kwize 18 ans sindavyibuka ariko si watabura yuko ubu n'umwana wa 12 ans araja amaregle nanje nari nko muri iyo myaka nyene nanje nari muri iyo myaka nyene urumva nari muri 12 ans 13 urumva mama ndamubwira ati umunsi wa mbere ambwira ati mama nabonye ibi nibi aranyereka ukuntu bigenda caranyicarika arambwira ati rero ubu kubonye ibi bisigura ibi nukuvuga ngo ibi umaze kubibona ukagira ibi nibi les conséquences ama conséquences naya urumva hari ryari nakubwira kera hari kera niga witiye ucugaruka ko ubu hariho n'abana bakura bataje amaregle bakabimenya kuburyo baje no maregle abavyeyi babo ntibabimenye kuko bamaze kubimenya deja muri societe babazi ko ngiye maregle nzo muri ico gihe umwana ufite umuvyeyi niwe je mvuga ati umuvyeyi ategerezwa kugira iki gukurikirana umwana amahitape yose agezeko nta kuntu wabona umuvyeyi ubona umwana wageze muri 12 ans 13 ans ntumubaza ati mbega nturabona ibi nibi voilà nimba atarabikubwira murabiganira urumva donc jewe mamanje twarabiganiye arambwira ati utegerezwa kwitwara uko kandi ntiyigeze ambwira ngo ibi bintu nuwabigira yarambwira ati utegerezwa kugenda wewe nuri umukobwa utegerezwa kwicunga ukamenya ati ibi bintu ni bibi ninabijamwe bizogenda uko ama conséquences naya je ntuzorira undaba urumva hamugacukura nawe office zava rero zavuga ati jewe mama yaransigura ibi nibi nshaka kubiki bizogenda gute urumva ugacumenya ukuntu ugenda uritwara mu majambo make bavyeyi b'abarundi uwo bizoshikira karaba kino kiganiro essayez de discuter avec vos enfants arrêtez d'avoir des sujets ziri tabou nta kintu na kimwe kiri tabou umwana wiwawe si jamais ashobora kubona des règles il faut lui en parler umwana wiwawe w'umuhungu uzi ko agera muri puberté ashobora kwimasturba canke kagira iki dites-lui yuko si jamais il continue de faire ça il y aura des conséquences par après donc mu majambo make essayez de discuter avec vos enfants tout excès mauvais mugabo ntushaka kubwira umuntu ngo ntakora ikintu merci no ni gucommuniquer ukamwigisha ukamubwira ati oya yashatse kuvuga muri yo kote ya masturbation man ariko bavugiye ibintu baramvugiye ibintu bro oya nyene bavugiye ibintu no kuri kimana umviriza jaho murankoze ko man ona abajama
munyingire nyene ndabareke tu oya wowe urakuze wowe urakuze mugabo rimwe urazi ikintu mushatse arakuze arazi ivyo arimwo arazi ko ari bibi abikora bizi mugabo umwana w'umuhungu akija muri bibliothéque ntabazi ivyo agikwiza 12 ans 13 ans agaca atangura ngo kubera ngo ari mwishure ngo mwirigara ngo yumvise ngo nibi ngo uyu yabigize ngo biraryoshe ngo reka nanje kubigira agaca hera du lundi au lundi man azokwiza 20 ans ari impuissant adashobora kugira ikintu uramuha amavaleur kandi ukamubwira ega sina question yo kuvuga ngo kuba impuissant ngo kuba dévierge ngo ucuta agaciro mu bantu uranamwigisha ukamubwira ati ega murazi yuko ahubwo amaseje hava yivanga murazi yuko voilà ni choix y'umuntu urazi kandi yuko kuryamana n'abantu benshi batandukanye hari andi ma energie uriko urishira ko ibindi bintu uri kurishira ko utazi donc ivyo byose ifo ko abavyeyi baza barabiganiriza abana il s'agit pas seulement yo kumubwira ngo umviriza ukazoja kurya abantu umuhungu bakagutera inda ngo uzocumvira mu nzu ça sert à rien mwicarike umwigishe umubwira ati ntushaka ntutegereza kubigira kubera uku bigire numva yuko ukuze ugeze kubikora canke uri ready voilà kandi uzi yuko si jamais ubikoze les conséquences qui suivra uzoshobora kuzasuma parce que si shobora kumva uri umuvyeyi ukabutunza umwana arakwijije 16 ans canke iki hariho nk'abantu basha abana b'abakobwa baja mu marègle batazi no kwambara cotex ugasanga n'umuvyeyi ntavyazi ukazosanga uwo mwana yagiye kuvyigira ku ishuri canke ahandi hantu none ubona azoreka guhura n'umuhungu mwibarabara akareka kumubesha gute ganiriza umurazi umwana w'umukobwa umugize umugenzi wawe umumama mama c'est ma meilleure amie nanje vraiment nta kintu na kimwe ndamuhisha bisigura ngira naho n'abafise uduhungu dutanu mbesha byose ndabimubarira c'est vrai muga nta dutanu mbesha uyu munsi ntuvuga niba ushaka kuvuga uratubarira bavyeyi yage n'abana banyu mubarira ati mwananje certes ntituzoshobora kugucunga du lundi au lundi mugabo si jamais utangwe guhevinga sex hakiri kare menya ko uzobivora ubyitware mwuku peut-être tu vas regretter un jour peut-être ama énergie négative y'umuntu plus uryamana n'umuntu plus ibintu byose biba mu bihana kubera ni mbega ndavyibagiwe imbari ni donadone le terme il y a un terme mugabo ntayo nibuka ubunyene terme rero ko yatayo tuzi cyo tuvuga donadone nukuhana ufite mwege mwibaza yuko muriko murahevinga sex muriko mureshanje ibikuri muri kurabimuha ibigwara usi voilà igikurimo urumva rero nk'ubu uheveze sex no mu bossi ubu bossi acabuguha acabutransfer caze no bica oya si ivyo urazi bitwo turavuga hari ukuntu ndabizi yacyase kwa caga kwera mutivyo mvugo no musi okay donc ivyo bitwo turavuga uyu musi twa ni sujet ni énergie voilà murazi hana donc il s'agit pas seulement kubwira umwana ngo ntuzotwara inda ngo ntuzogukubita uzochumvira mu nzu ibiki nibiki deja chakura ryarabaye traumatisé ugasanga par exemple sorry sindaguciriye ugasanga nyamburi muri babavyeyi bari strict babandi bacu bavuye ugakomeye mvuye guterura ivyuma muri gym muri gym umuvuga ibintu avuye guterura ivyuma muri gym bref soit revenons à nos moutons urumva ugasanga ni wa muvyeyi yarakwicaritse even niyo minota 2 akabikubarira ukazumva ni watwara inzo cyumvira ugasanga uri umukobwa uragize accident urayitwaye ugasanga uri muri bantu ugiye kuyikoroza ugacugira ingorane yawe voilà c'est ça soit tugapfa soit tukica umwana soit tukazogira ingorane tout au long de ta vie kwera juste wakoroye inda ugasanga umuvyeyi urumva ibiki discuter avec vos enfants mubibabwire vyose apana kubabasoda apana kubabuza gusa mumwigishe kubera ko biranashobora no gushika barayo mubujije muko mubwira ati mu gihe vyashitse muti protege vyitware mwuku urumva vyitware mwuku bishitse uti protege menya ngo urafata izindi protection ku ruhande bitarashika kure vyose mukabivugana fete abavyeyi bacu b'abarundi umenga turi mu gisoda twebwe abana on a même pas le droit de faire des erreurs voilà kandi ivyo j'avais décidé bref nivyo uretse ko umwana w'umukobwa twigeze kuganira mugenzi wanje yumva nyene ndatelefone papa ndamwumviriza bite ni sawa ndashaka undunyikire 5000 shagura cotex amera yamperanye mama ntari hafi uwo mwana ace ngwe ngo papa uramubwira ivyo bintu ngwe uramubwira ngo ibintu vya cotex mubwira ati kubera iki none arabizi n'umugabo arabizi ifoko ubu afuye wobibwira mama wafuye wobibwira par exemple nka papa wanje iminsi yose ndi mu kuja mu marègle hari ukuntu haza agahereka sur le visage papa wanje ego nanje oya ntakariko ubunye sindi mukuja
papa we wanje imisi yose yarabizi yuko ambonye ko igihere yategereza kumbwira ati mafi mademoiselle est-ce que urafise cotex voilà ya ugasanga arabizi kuko nari naramubwiye des signes nkamubwira ni papa ibi nibi discutez avec vos enfants arrêtez kuba basoda ni twa turi mu gisoda niho umwana aca kura gutinya ugasanga ntashobora no kukubwira ikintu yakoze ikosa gatavuga yo ndagowe baranyica no way mwe muyaga reka rero turabe amadifikite abakobwa bakiri sugi bacamo sivyo none tako turavuga ivy'abavyeyi kugira ngo kuko normalement nozenya dukurikije uko ibintu bimeze abakobwa benshi barabadevyereje bivaye n'ingene abavyeyi babo batabavugisha nkuko babivuze sivyo abavyeyi babo batabitaho batashaka kumenya ivy'abana uko bimeze badashaka uwimanturo abana bavuga ati umva iyi myaka ni wagira uko nkuko babivuze byose ugasanga umwana tuyiberenga ugasanga avuze ati donc non wigira tout à fait normal ni umuvyeyi wawe nazo kugira bibona ko nazo gihamya ko umaze gutangura gusha n'abahungu azobona gusinda ugasanga n'umuvyeyi utwaye ninda ahubwo nyacha kwirukana mbwa ntigeze amenya wowe ya voilà et quand turabe ama difficulté abakobwa bakiri vierge bacamo iyambere iyambere tugira iyo tugomba kuja mu nkundo iyo tugomba kuja nuko nyene rega nizo abakobwa nizo difficulté duhura nazo ese izo difficulté duhura nazo iyo tugomba kuja izo difficulté wahuye nazo duhura nazo we bref basha difficulté ya mbere no kuri kote y'urukundo ubu kwera abahungu benshi bazi yuko kuja in love it means we urumva tuzohavinga sex ikibazo nuko iyo uri vierge ashaka be yagukunza usa n'amata usa niki ntashobora hari abahungu bakubwira ati jewe tutagira ibi nibi sinshobora why mumezuko why are you passing between my I hate you man urabona babi ugasanga nagira ahubwo abari umukobwa nyene you know urabona ko yihanganye yagize iki abakwiye kuja mu rugo ibiki ntagendera mu busazi man c'est vrai ivyo bintu nivyo iyo umukobwa akiri vierge agasokana n'umuhungu atari voilà umuhungu atari piso canke ataraheva mu kirundi bavuga gute umuhungu atari vierge akiri ingumba n'umuntu atavyara bavuga gute umuhungu atakiri vierge imanzi yo merci wego kamera wego umuhungu ngwingumba yo man umuhungu iyo uri umukobwa uri sugi ukakundana n'umuhungu atakiri imanzi nuko bavuga yego atakiri imanzi biragoye gose kwera umuhungu acaja Jean ivyo mwari gukora wewe ivyo yagushaka akacaja kwirondera handi aho ni mugihe aba yanakwemeye aho ni mugihe aba yanakwemeye hari n'abandi baca kuvuga ati jewe nimba atavyo tuzogira ashaka tubireke cyangwa akaguha nk'ukwezi ngumviriza ngo basinga ukwezi ngo ni bon ibiki nibiki ngo mugabo nyuma y'ukwezi ngo uzocuma ngo je sishobora ngo kumara ukwezi ngo canka amezi abiri ibiki ucupfa none uzopfa utabigize muga ivyo bintu vyoroshe iyo mwese iyo decision muyihurijeko Jani baza ko abakobwa nawe uri umukobwa ugakundana n'umuhungu ari manzi muga wewe utari isugi abahungu nta ngorane rega bahura nazo barazihura nazo sha hari igihe usanga umuhungu abahungu si facile ugasanga bavuga ati jewe ntavyo sinshaka gusambana ntaragira sha wallahi n'umukobwa acaguheba ari umukobwa nawe acaguheba no we umukobwa amaze kubikora agasanga umuhungu akamubwira ngo urumva ngo jewe singira no umukobwa atanga kubwira amadute kubera ko isi tugezemo na muhungu yo kubwira ngo akivuze cyavuga cyangwa umujama nakomeye uyu mujama si won't uzoshika mu nzu sange savapa ikibazo rero ni kimwe oya hari abandi bashaka kubwira ku mukobwa biri normal ko uratahura umukobwa kiri vierge urashobora kumudevierge sivyo umukobwa urashobora kumudevierge wakuvuga ati nzomudevierge nta kibazo nazo turi mu nzu mugabo umuhungu akubwiye ngo revyeje ngo navyashaka ngo maka umunsi wa mariage urashobora ubwo uri umukobwa akavuga ati hari abandi bakubwira ngo nta na mariage mubwira ngo kwera ngo nta muntu ngo agura umuduga ngo ataraweseya ivyo bisigura iki tarose uzokoresha niba warapfuye canke ugenda bukiye uzokoresha hamumenye kunyarwanda jewe gushika ngaha nari nyiri dakorana na Delidris mugabo ubunye reka nje kuyindi kote kwanza eske yego reka nje kuyindi kote kwanza gato eske uyu munsi buri iki gihe turimo
kugira mariage n'umuntu mutarese ndazi ko wowe n'uyu muza kumvikana kugira mariage n'umuntu mutarese ikintu na kimwe kamanje mbe clair je sinigeze ndababwira arabishigikiye kubera agomba be contre moi mu kanya gato nani d'accord na Deli mugabo uri umwana naho ncengera kandi kapanse est-ce que kugira mariage kubana n'umuntu ntuzi ngo uyu muntu murahuje ibintu vya genre sexuellement murahuje mugira ibintu muhuje est-ce que akora ivyo ukunda ico ni cambere canke muri compatible voilà compatibilité je t'explique Enfin, je vais parler au nom y'abarundi kubera ndumurundi kazi. Attention ni inyishugira wishe ko ico kibazo kirakomeye cyane sivyo. Ego. Ivyo vya compatibilité. Compatibilité. Ivyo vya compatibilité, s'il vous plaît. When you love someone, compatibility. Aman, iryo jambo compatibilité. Umva ntuzane ibintu byo muri telenovela nga. Rindira. Il faut discuter. Mwebwe mwibaze ko yuko kugira ivyo mugira mu gitanda. Il faut nigenda ni machine umenga ni hariho umuntu yanditse ama rule. Yeah. Il faut que discute ukavuga ati chérie, est-ce que tu aimes ça? Ibi urabikunda. Wewe wifuza ko ndagufata gute? Wewe ubimenya gute? Man, sumubiri wawe. Aha ndakuriye yuko ikinuma. Okay, reta kubaza uko yeye dava tuvuga n'ibintu biri hard. Experience mu buwiwi. Ndakubaza ikintu kimwe. Ntushaka donc il faut kugira doctorat mu buriri. Oya para doctorat. Ndiko ndavuga est-ce que bigenda gute iyo wagiye kubana n'umuntu? Sivyo ntuzi ngo uyu muntu muri compatible. Ntuzi ngo uyu muntu ibi akunda. Peut-être ni vya bindi adakomeye. Là je comprendrais yuko hobi kibazo. Mu gihe ubanye n'umuntu yarari manze canke yarari vierge ugasanga ntakomeye. You know, mugabo mu gihe vyose ça fonctionne. Amasanse ubimenya gute ko bifonctionne? Nanje nico gituma mvuze mu gihe yoba adakomeye. Niho hobi kibazo. Erega sivyo vyongere two turavuga iki kasi dufate man jari kasi higenda sitakubaza ikindi kibazo dufate muri ka yuko uwo muntu egara komeye byose ni bon. Mugo usanga basha mama ntuze kuraya ikiganiro ugaca usanga size y'umuhungu biraskwese n'ivyo wowe ukuzi usanga non écoute uvuze ikinyacho kwa usanga umukobwa adesize avuga ati je shaka kubana n'umuhungu kuko je shaka kubana n'umuntu afise ururuntu je peux pas supporter ugasanga mariage yawe urayikasorinze kandi umuntu mwamaze kugira kandi muri copinage mwavuze ati ebana tuzogira hageze ugasanga uce wideside ukavuga ati wallahi jewe ndasuye muhira aho muri ko muvuga ku bunini none numva yuko vyose habu abantu bafise ama préférence atandukanye kuko wewe de ntuzobura amaze kubikora kuko hari nindi idacha ukavuga ati wallahi ça je peux pas supporter abazi urindire kwanza ça c'est intéressant nanje ntukirabe muvyeyi uri kurumva hama ukacuvuga ati man turaza abakobwa benshi kera bava mu nguza bakavuga ati jewe sishobora kore ko ibintu nasanze jewe sishobora ndabasavye nimba mu nkunda abavyeyi banje jewe ntimubwiye ngende kurya muhungu kubera iki kubera ntibigeze bahura baki muri copinage baguma bapanga ngo mpaka umunsi wa mariage sivyo none wageze umunsi wa mariage mamaze kudepansa ibintu byose umukobwa aciyanka kandi umukobwa yamaze kwanga atezwa gusubira iwabo kuntu ushaka kumufata ku nguvu uri kurumva none ntumva yuko ni vya binyene wari kuravuga by'abantu kwa macingana est-ce urazi ko mu bihe by'ubu urazi ko umuntu mushobora gukusha mwese mukaryoherwa na kuburyo muca mupanga mariage bon bizenda babwira ikintu kimwe iyi sije numva iragoye uko umwanya umwe twega abakobwa tugendera kwica kindi cyo vuga ngo ntegerezwa kubika kupreserva ubusugi bwanje gushika mariage mugato usuye tukagaruka inyuma naho gacebaza ati none uyu muntu ninasanga ibintu bitameze neza bizogenda gute muri ico gihe none tuvyitwaremo gute bantu mutubwire tuvyitwaremo gute moi je préfère vous conseiller une chose ni muwaze muhonjane hama mutwarane muyumvanyemo kuko bro nkuko wabivuze ari igihe utwara umuntu ukagerageza no kwigisha ukabona ati nawe nyine ntavyo ashaka umengo si hari kandi nawe ntushobora gukomeza kuginja ubona umengo mugabo rindira gato hariho urukundo gubu bakundana oya ntavyonze bizi je n'Imana none en fait urumva
urazi igituma je mvuze uko umengo ariko ashaka nyine kwipaza cyane mu bintu oya ufite turiko turarondera ukuntu kuko naje ndaha nta muntu ndiko ndabivuga ibi byose nta uzi Gutez-vous avant de se marier? Mangez-vous. Oya, ico jewe novuga. Ico novuga muri iki muri izo deux cas. Umviriza, je muri izo deux cas ico novuga bashafite amajambo menshi bantuvuge basi. Je wiconzi nuko inkundo zubu nta si za nkundo za kera Alvin mwe muriko mwibaza ku bya kera cyane si za nkundo za kera barabana mu maso gusa umwe ari ku giti araba hirya no abu nubwo badahevinga sex umwe barasomana barakorana ko ayibona ntikwinjira shu ni kuvuga ibintu vulgaire wego koresha amajambo koresha democlé ntibiri necessary umviriza oya niko navuga ati umviriza toke guhenda kandi uyu mukobwa ashifise ubwenge okay urumva rero umuhungu ngo uri kubikivyeje ngo musomane ngo musomane ngo nayibone ngo bone size yayo umugabo kamwe murabize yuko kuryoherwa n'uwo mukundana c'est pas seulement having a sex genre truquement pardon urumva rero uri muri babakobwa avuga ati le fait que turagira mariage ko nkiri sugi wewe izokomanda ku mastirpa oyo chance unavyigira du moment yuko uzoga umukomeye none se ntiwumva yuko wewe le fait que wewe ugarda ubusugi bwawe yuko uri kuri ico muhungu si kuko ashaka kuko nimba maze kuvuga kuko nimba maze kuvuga yuko ukomera mugasomana ngo kuryoherwa mungu n'umukobwa musibaka mu givige sex urumva yuko wewe murasomanye kandi urabizi ko abahungu twe turi faible cyane iyo dusomanye n'umukobwa tugize iki twa dushaka ibintu bituvamo nta numwe atari faible urumva wewe rero ucishaka kumufasha kugira ngo ibyo bintu bimuvemo kwashanga misi yose ashaka kuyo muhuye uguma umufasha kugira ngo bimuvemo uri kuramuna mu mutwe kubera yuko abari sase kugugira mbwa wewe ukagumubwira ati reka cyenda gufasha bikuvemo hama turindire none numva yuko ari hahandi uri kurica umugabo wawe muri kwaso mugabo jewe niko mvuga sur le fait yuko Kelita Senia yavuze ngo kuba compatible man urashobora kubona yuko umuntu muri compatible mutara having a sex nico nariko ndavuga au fait deli henga ndakubona mana yawe umugabo wawe par exemple uno musuri vierge umugabo wawe kugira mu ryohero bigeza gute ba so direct harama ugiye no vuga mamazo havara bikiganiro okay bicaye bya bindi byo kuvuga ati reka ndagufashe kugira ngo uheze kigaje kubagira ngo reka yego urukundo bisese ni sex ndabazi ikintu turi ngaha twariko turavuga wallahi le monde aujourd'hui deja twako tuvuga amasugi ibintu kugenda relation sisi tuvuga amasugi mugabo iyo sugira jya mu rukundo ego me ukimaze kujya mu rukundo cyarigenda gute la relation une relation wewe wayimera yuko uja en couple nandi usanga n'umuhungu wawe aragusiporse wewe mugabo ariko arajya handi kubera yuko avuga ati ujya unakuvuga wowe n'umuhungu atazi ico ashaka then why wokomera kuja neza namuvuga gusiporta urinde wewe wa mbere man no gusiporta bro none nawe sinagusize ngo tuje mu rukundo bref umviriza byamusibi bahaye ego no nico gituma nawe mu gihe ubizi udashobora kubisupport Alvin maze abantu ko turaba rero tubwire wewe urashobora kwemera mu gihe nawe mu gihe uzi yuko umukobwa yamaze kukubwira ati I'm virgin urabizi ko utazoshobora kubisupport umubwira ati you know what je passe mon tour uvira ariko uremera ko mu gihe wamwemereye uremera ko hari n'abandi bakubwira ati okay jewe nta kibazo mva gérer agashaka kugora inyuma y'amezi abiri oya cyane ntanakugore mugakirirwa gaca kubikora n'abandi bakobwa ubikoze sindabimenye ni sawa mugabo ndabimenye narisha ndaguheba ucukora iki none ucumuheba yego amazo wongu isiki erega azoba yagiye hariya kubera wowe none jewe gukusha gosha droite nzoba nungutse nawe rero uca widesi twebwe noneho nimba nkunda tugire mariage hamwe jewe cyo novuga ntimugira mariage nyuma y'ukwezi kumwe ahubwo mwanza kumenyana hariho abangu badashobora no kwihangana n'ibiti bibiri uyu munsi jewe ndi naho magaza umviriza daskala rero uzi kuri vierge tekereza nawe uko akundi bavuga ngo umuhungu adafise amahera natekereze abazarondera amahera nawe uzi ko kuri vierge tekereza ureke gutakariza abahungu umwanya kuko nta muhungu uzoronka azogusipota pendant des années. Est-ce que une relation amoureuse aujourd'hui se base sur le sexe? Aujourd'hui oui. Voilà. Pourquoi kubera gute ubana n'umuntu ashaka gusipota 1 mois 2 mois mugabo nta 5 mois yo gusipota tati bariho ego arakubesha mani mbahari merci amubesha gute vuga ati kubera yuko isi tugezemo
nkuko nababwiye tugezemo amatentation ni menshi cyane sivyo si tukubahungu twebwe mwebwe abakobwa murasiporta iyo ngabira Imana yarabahaye tekereza bro nisi yarahindutse bro isi yarahindutse uharure nisi tugezemo est-ce que umuntu ashobora gusiporta pendant 2 ans yego mugabo agusiporse nawe abajira ku yego ça c'est clair yego akavuga ati je ndarindiriye ujya niwe nzotwara mugabo ntumbwire yuko yobaho uko nyene ati debris yego kwidebruya birabaho mugabo fait ikintu uko idebruya apana nawe kuca ushingira kuvuga ati ngo jewe ngo ndamwizeye yuko atana kimwe bro jewe message notanga muri iki bintu byose dojeje kuvuga sivyo twa turavuga gya twigishanye mais ico novuga ni iki nimba nta muntu numwe tiko turankoraja kuja guhevinga sex yarari sugi sivyo nta muntu numwe tiko turankoraja kandi nta nuwo tiko turankoraja kuca aja kuca biheba nimbarasa bon si ivyo novuga ico nobabwira coco ni iki kimwe nimba uri umukobwa ukabuzi ko ari sugi ndugu yangu tubandanye du preserve ubwo busugi tubandanye tu preserve gushika kuko nimba alors garde ce trésor cyane gose ariko nawe utazokwidoga ku bantu ngo urumva ngo abudura bose baca bameba cyangwa baca baja kumvanga ngo kubera basanga umuntu wese afise uw'Imana yamuteguriye the day uzohura n'uw'Imana yaguteguriye naho uzobura isugi y'imyaka 40 vous allez vous marier nukuri ukabuze un petit conseil ah non reka kucu conseil umujama nkuko bavuga yuko umuhungu adafise amahera kuri kwikira kandi amafaranga imbere ko aja mu rukundo n'umukobwa uzi kuri sugi tekana ureke kuzura urigora kuko nta muhungu uzoronka zo gusiporta imyaka yawe yose gushika kuri mariage tekana hama nihagera ko uba d'accord kuba de vierge udashobora umugabo hama mugire mariage ucuba de vierge direct mugabo ivyo kuvuga ngo reka turindire ngo mpaka ngo gaturindire ngo numva ndacyari muto ngo umva reka turindire ngo dans 5 ans ngo cyo twimaria ngo amata tubigira aho nibikunda soit batekereze udashobora kumusupporta yabo musupporta non écoute je ndiko ndavuga wallahi je ushaka je na doping bros je ndumugabo kandi je ntopinga man nta mungu yo kurindira pendant 3 ans barahari nawe nyina bari sugi turafise même des preuves ziri imani nabe nashaka bari sugi cyangwa atari sugi mugara gusuporta aragusuporta mugabo afise plan B mugara gusuporta afise plan B yego mugara vyemeye ivyo ça tout à fait normal mugara hani vyo umenya yuko bon mugihe atazumenya bon on va essayer ça se guhanura kandi tureke ibintu vya blague on va just bashaka ibintu vya blague man ibyo kubeshana just ndabishaka je bashaka tugira ibintu non je bashaka tuvuga ibintu biri uko ku murongo tuvuga ibintu ko bimeze man isi turayizi uri umukobwa uzi kuri vierge ukabuzi ko utaraba prête kuba de vierge ntaje mu rukundo tekana nihagera ukavuga ati ubundi prête kuba de vierge ucija mu rukundo ama nimba ari mariage ucubwira uyo muntu mukundanye noneho nshaka kuba de vierge mugabo tugire mariage mbe de vierge mugabo uzi yuko utaraba prête vya compatibilité na uzi yuko mbashasi kuvuga aho ku muhungu rero azogira mugabo icyo nzi cyose ubu man umuhungu agutaye uri vierge birangira nabi birangira nabi bazurindire la majorité birangira nabi kubera iki soit man urazi ko hari abahungu n'uzabakobwa usanga mu buzima kwanza ukiri vierge urumva uzoteza gutinya sivyo uzoteza gutinya hari umukobwa rero usanga acabaho atinya ugasanga n'umugabo wiwe nariko Jean ariko arayivinga sex nkuko vyame kubera iki kubera aratinya akaguma avuga ati je ibintu kuko ntiwigeze ubicamo ahubwo nagira ucubashode kubera ubude kuva ikintu gishasha ngo kiryosha Keri Tatiana ntabakobwa ba devieje agaca batomatize mu buzima agatinya sex ugasanga ubuzima bwiwe aratinya sex usanga murashobora bariho usanga murashobora gusomana mugabo urumva mugabo mugeze hariya kujya kandi waje uracyari ngo none kubera ngo njare umukwiko Imana ngo ntavyo nkunda ntavyo nyumva ico nababwira basha bro je umviriza ndababwira umviriza twege ngaha dukurikirana n'abantu benshi sivyo dukurikirana n'abantu benshi ariko rero kuba twikirana n'abantu benshi apana ko tubabesha man tuvuga kubabesha je nagira ndabakunda yego je ico no bahanura ukabuzi yuko ukiri sugi ukabuzi ko washoboye gupreserva ubwo busugi bwawe tubandanye tubupreserva kuko ni ikintu kiri nanje sinavyanse ivyo ni ikintu vraiment kiri précieux umva biri rare rero de nos jours ego ukabuzi yuko ukimeze neza dukomereze kuri uwo murongo ntihagire uzo kubesha uzo bikore when you ready wowe wumvise ko uri ready
bikore hama ukaba uzi naho yuko uri wamaze kubikora ugahura n'umuntu nyene mubikore kugira umenye uko kuko niba warabikoze ubwa mbere ntasho kuza kubikora ubwa kabiri mubikore kugira ngo uzogendane n'umuntu uzi neza mugabo abantu iki umukobwa abatakisugi muga akavuga akabwira umusheri wiwe tuzobikora je nawe ntitwagira mariage ahubwo hinge uwo muhungu avyemeye ni sawa umuhungu avyemeye ni sawa mugabo nta muhungu n'abahungu bake bokwemera waragiye urabikora ahantu hose murahuye n'uyo muhungu ucimugira ngo je ngo rero ngo ndindiriye mariage urasi ko barahari ndabarahari no uyo nawe bariko arigira uwatari la meuf abariko ara pretending ntandi usanga hajemwe ibintu biri no sugu hari abantu usanga uvuga ati jewe kare narabigira mu gubu narakijijwe cyuva ubu narakijije namenye Imana sinobanda yangendera mu caha kandi nzi ko atari ane yabikora atazi kwiriho kare yego yabazi kwiriho mugabo umutima murakoze cyane basha yego mugabo ndabasavye ikintu canyuma mfise mvuga les parents b'abarundi please muyage n'abana banyu on en a tous besoin yaba umuhungu yaba umukobwa mu mwicarike muri salon nta kintu na kimwe giteye isoni mugire byose do A a Z kugira ntazogwe mu ngorane atazi murakoze basha twizere ko mwagiwe n'iki kiganiro mutubwira amavi yanyu namwe mu commentaire kubera ko vyaducanze twabuze ico dufatanye cyo mahera mani telefone ya Alvin $100 bref mwakoze muyibuke kugira ndabonye amahera uvurize ndababwiye ikintu kimwe conversation no munsi yari iryoshe abantu zakuraba ikiganiro muzo ariko cyo nzi abarundi ibyago nk'ibi murabikunda sivyo ndabizi yuko muzakira abatu vyanka bikunda mwebwe ndabaza ivyo navuze byose umuntu abasa ni ibintu by'ubuzima urumva ngo ubuzima buragoye navyo muraba ariko ibi bisutwa naje zabatamo naje niyo mpamvu kandi kuvuga ngo kandi rero aha si kuvuga ngo ibi byose naguma mvuga ngo ndi contre y'abango ko ntabitahura ngo banja contre kugira ngo muryohe kuko ndazi nivyo bibaryohera none ndabatamo mbatemo murakoze cyane mubandaye mugira subscribe mugire j'aime mu comment mu sharing hama mubandaye mudukurikirana bisous